Imana ikugirire neza wowe uri kurankurikirana muri kino kiganiro ndi Asher niyo nizigiye ndemeza ntakekeranya yuko ijambo ry'Imana ari ukuri ngenderwa ko dukwiye kubakira ku ubuzima bwacu kandi ubikoze ntiyicuze. Ijambo ry'Imana ryadushikiriye ryaciye mu minwe y'abantu benshi, hariho abandi benshi babibayemwo mu binjana vyinshi imbere yuko tubaho, kandi ababikoze bose barangije ubuzima bwabo batekanye mu mitima, mbere basiganira gigiza mu bihugu vyabo. Rero nta kuntu vyopfira kuri twebwe kiretse bitunaniye kwakirira ijambo. Naramaze kuvuga ko kimwe mu bituma dushobora kwemera canke kwakira ijambo ry'Imana Bibiliya nk'ukuri tukayubakira ku ubuzima bwacu kandi ntitwicuze, bifatiye ku kuntu Imana yivuze mu ijambo ryayo. Ivyo yivuga ko birerekana vy'ukuri ko dushobora kuyizigira. Ariko uyu munsi ngira mvuga ikindi. Hariho ibintu vyanditswe mu ijambo ry'Imana bitaraba, kandi uko vyanditswe biba gutyo nyene. Ivyo bintu vyiyumviriye neza mu idonido uza gusanga atani ikindi kintu wovuga. Imana yahumekeye abanditse ijambo ryayo, ni Imana izi ibintu vyose vy'ukuri. Ni ibintu bitangaje cyane. Reka dufate kimwe gusa kuko umwanya ni muto kandi ni vyinshi, ariko reka dufate kimwe. Igihe Abisirayeli bajanwa mu kinyago, uwitwa Yeremiya yari umuvugishwa, yaravuze ko bazomara y'imyaka 70. Habaye ibitero vy'abanyebabuloni, baranesha Abisirayeli, baraheza barabatwara, bamwe babatwara mu kinyago, no kuvuga araba exile, barabagira imbohe. Hanyuma Yeremiya aravuga ngo muzomara y'imyaka 70. Yari umuntu akuze Yeremiya, iyo myaka yaheze atakihari. Hanyuma murabizi urugendo rw'Abisirayeli muri rusangi bavuye muri Igituma barabaja, hanyuma Imana irabacisha mu bugaragwa, irabigisha ingene bazoyubaha, ingene bazoyisenga, n'ingene bazokubaka iki gihugu cabo. Ibinzo bigaruka ko cyane mu biganiro bizokurikira. Barashika mu gihugu c'isezerano, mugabo bamaze gushikayo haragera igihe baragarariza, barava mu isezerano Imana yari yarabahaye, ivyo yari yarabasavye gukora, vya bindi bituma igihugu kimera neza, igihugu kigira umugisha, barabiheba, batangura gusenga ibigirwamana, bica bigira inkurikizi nyinshi, akarenganyo, ubwicanyi, ubusuma n'ibindi n'ibindi. Iyo uriko urasoma ivyanditswe vy'abavugishwa n'Imana, usanga kenshi ari ivyo baba bariko baragiriza Abisirayeli. Hanyuma rero abavugishwa n'Imana barahaguruka, barabagabisha, bavuga bati ibi bintu murimwo biranyuranye n'ivyo Imana yadusavye, kandi mudahinduye Imana izoduhana nk'igihugu. Baragagaza, baranka guhindukira. Hanyuma rero haragera igihe Imana irabahana koko, ibarekurira ko abansi babo, barabagwanya, barabanesha. Bamaze kubanesha rero baca bafata igice kimwe baragitwara c'abanyagihugu, bagitwara barabashwiragiza mu bindi bihugu, nico bita ikinyago. Aha rero niho Yeremiya yababwiye ati ko mwase kumvira Imana, Imana irazanya babagwanya, babanesha, babatware, mugabo muzomara y'imyaka 70. Ubandanije imbere ugasoma mu gitabo c'uwitwa Daniel, n'ubundi muvugishwa, ariko we yagiye i Babuloni akiri muto acakurirayo. Mu gice c'icenda c'igitabo ciwe niho yego yariko arasoma ivyanditswe vy'abavugishwa, acagwa ku vyanditswe na Yeremiya, acabonamo ya majambo ngo muzomara y'imyaka 70. Aharuye igihe yari amazeyo asanga iyo myaka 70 yakwiye. Mugabo urumva kubera bajanywe yo kubw'ingingo ya politike, no kuvayo vyasaba ingingo ya politike, ico gihe abami bari barahindaguritse, uwari yarabatwaye so yari akihari. Hanyuma Daniel acarasenga asaba ngo Imana ibasubize mu gihugu cabo yisunze iryo sezerano. Hanyuma ariko arasenga, Imana iramwereka ibiriko biraba, ikiramuzanira n'ibintu vyo guhishurirwa birebire vy'ubwami bwari bugira bukurikirane. Mugabo usomye muri Ezira igice ca mbere kuva murongo wa mbere gushika umurongo w'indwi, ubona umwami yitwa Kuro w'umuperesi afata ingingo yo guhuruhusha Abisirayeli gusubira iwabo, mbere aranabashigikira, abasubiza ibikoresho vy'igiciro vyari vyaribwe i Yerusalemu, arabibaha kugira ngo babisubizeyo. Mbere acaranasaba n'abandi banyagihugu bo muri ubwo bwami bw'abaperesi ati aba bantu mubashigikire kugira ngo bashobore kubaka igisagara cabo, abaha n'ibikoresho. Aha twoshobora kubonamo inyishu y'amasengesho ya Daniel yasenze yisunze ivyavugishijwe mu gihe ca Yeremiya. Ariko ugiye muri Yesaya naho ubonamo iyindi nkuru itangaje. Mu gice ca 45 niho Yesaya avugishwa avuga ko Imana izohagurutsa umuntu yitwa Kuro kugira ngo afashe mu gusanasana igihugu ca Isirayeli. Ibi bintu Yesaya yabivuze hagisigaye imyaka irenga 100 ngo umwami Kuro abeho.
byari ibintu bigoye kumva, ivyo bintu ntivyagira insiguro. Kuro yagiye kuza la geopolitique, ingene ivy'intwaro muri ako karere vyari bimeze vyaramaze guhinduka. Iryo zina nta muntu yari arizi ko rizonabaho, mugabo Yesaya arabivugisha. Yeremiya, Yesaya, Daniyeli, Kuro. Aba bantu uravye ibintu vyabaye kugira ngo iyi ngingo ifatwe, urabona ko hari mu bubasha ndengerabwenge bwari ko burakora ibintu bukoresheje ibihugu vyari bitwaye isi ico gihe. Mu vy'ukuri ibi bintu biratwereka ko Yesaya na Yeremiya bavugishijwe n'Imana izi kazoza. Nta n'iyindi siguro woshobora kubiha. Ntushobora kubwira abantu bagiye muri exile ngo muzogaruka mu myaka ingana uko utavugishijwe n'Imana izi kazoza. Ibi ugutomboza ngaha ntibikunda. Ntushobora gutora izina ry'umwami azofata ingingo izogarukana abo bantu mu gihugu, kandi ari umwami wo mu gihugu kitari iwanyu, hagisigaye imyaka 100 ngo uwo mwami avuke. Ivyo bintu ntibishoboka ko umuntu yobitomboza ngo bishobore. Hariho ububasha ndengerabwenge butwaye buganza vyose, nibwo bwahishuye ibi bintu. Kuko nabivuze rero, ivyo Imana yavuze ikavugisha abantu hagisigaye imyaka myinshi ngo bibe, kandi bikaba uko nyene ni vyinshi. Twofata ivy'inkuru y'ivuka rya Yesu na kandi kamena muto, nta yindi nsiguro ishobora gusigura bijya bintu. Ngo Mika abivuge, Yesaya abivuge, hasigaye imyaka 700, siècle 7 ngo Yesu avuke, bikaba uko babivuze. Imana yaduhaye iri jambo, ni Imana izi vyose, kandi ivyo yarishizemo ni ibintu vy'ikimazi kuri twebwe. Turavye ivyavuzwe n'ingene vyabaye, turashobora kwizigira ko vy'ukuri Bibiliya nk'ukuri guturuka ku Mana. Nimba guturuka ku Mana rero, reka tugufate nk'ukuri nyene, ivyayo tubiha agaciro, ivyo yavuze tubiha agaciro, tuvyubakire ku buzima bwacu. Impanuro ngomba kurangiriza ko niyi: wewe iyo ufashe Bibiliya uyifata gute? Urumva ko ufashe ukuri ndengerabwenge? Urumva ko ufashe ukuri kurengeye ukundi kuri kose kuri ino si? Canke wumva ivyo Bibiliya ivuga wo bigereranya n'ivyo wundi muhinga yavuze, hanyuma ugaca urubanza? Urumva ko Bibiliya iri hejuru y'ukundi kuri kose, ku buryo ivuguruje ivyo umuvyeyi wawe yakubariye wohitamo Bibiliya? Urumva irengeye ukuri kose ku buryo inyuranije n'imico wakuriyemo, ivyo wigishijwe mu muryango wawe, wumva wokurikira Bibiliya? Tutaragera aho hantu bizotugora kubaho nk'uko Imana ishaka ko tubaho, bizotugora no guhindura igihugu nk'uko Imana ibishaka. Nico gituma ndagutera intege ngo senga Imana igushoboze, Bibiliya uyiduze ku rugezo atakindi kintu na kimwe kiriko. Aho niho ubuzima bwacu buzoba bwubakiye ku bintu vy'ukuri, ku bintu bizima, ku bintu tutazokwicuza mu nyuma yo kubaho buno buzima turi mu uyu munsi. Imana ikugirire neza, Imana ibandanye gukomeza. Ndasubiye kugushimira kandi ndagutera intege ngo uzokurikirane n'ibiganiro bizokurikira.